n'umwanya sikirenga urumva twebwe nkobo turafisa akanya turafata ko umuntu akandika video hanyuma tugeze tukazibaganiriza abo duri kumwe abakinyi hanyuma nkababwira ati bana muzize mwibangikanije ibikoresho ibi nibi tuzohurira hanaka bakaca baza kubera ko bamaze gukura kuko twagize ama repetition imyaka myinshi urumva mukora kuko urumva ubuzima bwacu tuba tubayemo twebwe ni comedy ndakubwira ati wewe umva nibi yego twagiye nitwagiye yego kuko benshi muri team umutima bakaze kuri freestyle apana ivyo mubona ngo ku makamera canke oya kuri freestyle urumva duhoye dufate nko tugana nko muzama sanzwe canke tugahura ndi nko muri mwirigara n'abandi bantu babasera turi mu nkuru neho rero uza kubona ubukari niho ubona ubukari bwa mutima niho n'ubukari bwa Cishado bwa Alice bajya abandi yego abakozi ba Senga Media TV muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizonnego no gukemura ibibazo byanyu ajewe ni twaroyizi N257 ndabashimira kuba mudukurikirana amura bagaciro kuri twebwe kubagira n'umugisha so uno munsi no munsi udasanzwe n'umunsi w'ivyishimo nandi mahigwe nindi migisha kandi twongeye kugirirwa aho tugiye gukorana ikiganiro numwe mu bahitinzi cyane dufise mu gisagara ca Bujumbura nawe usundi muramumenyereye cyane ni Mr Cishado tumuse mu cyubahiro ciwe abaramutse ndabaramukije mwese bavuze ngo ni Senga Senga Media Senga Media TV urumva yuko baguma duhimiriza kugira ngo turushirizeho gusenga ariko twibuka no gukora dukora dusenga kameme Cishado amakuru y'imisi bo namahoro weekend yari meze gute kuri Cishado Kende yari imeze neza nose kuja gusenga kiyegereza Imana mukagoma hampande y'umuryango yego Cishado n'umuntu akunda gusohoka weekend canke akunda kuba ari kumwe n'umuryango wiwe gusohoka ugomba kuvuga mu bare kugira iki nanze ngo gusohoka umuntu avuye mu nzu agenda gusohoka boya sindabikunda kuko ubwa mbere nta nzoganywa kandi n'amafanta nihereje amafanta menshi ashoboka sindenza 2 urumva none mu gihe ntazi fanta 2 kandi izo rero 2 ndigerera en fait n'imiburi buri mu kwezi n'mu fanta 2 sindenza rero kumbwira ko nosohoka ngo ngende mu kabare ngiye kunywa amazi birangora njayo gake ndiyo ngiyo kenshi mbande kumwe na madame wenyine we yihereza amajanja ninwera amazi haca mpowesha nyama nazo sindazikunda nkunda agafi naho nca ngenda mu ruziba inyuma y'isoko ubyumva kabisa Cishado inyuma y'imisi mikeyi urakoze mariage urugo bimeze gute mu rugo nirihe tandukaniro umaze kubona entre y'ubusore hamwe no kubura umupapa tandukaniro hari nini mon frère ubwa mbere izina rirahinduka hanyuma icubahiro kikabaho hariho n'abantu baba batawara bagucoresha baba papa bubatse maze ko namaze kuba gashatanga gucoresha tuba imeze uko ugatangara hanyuma ikindi naco nuko bugiye mu gwego ubwo kujya ubutunzi bw'iwawe mu buryo utahora uvyibaza uko ntushobora kuva muhira uko nyene hanyuma ikindi naco ubuzi yuko hari isho no kwita inshingano canke responsabilité zigiye kuyongera ku buzima bwawe zizohagarara igihe uzobupfuye hari bamwe bavuga ngo uyu umusore ngo hari hantu ngo udashobora kwicara ngo ahubwo ngo ariko ngo iyo umaze kuzana umugore ngo urango hari hantu ushobora kwicara ngo ariko utashobora kwicara uri umusore ivyo bintu niko bimeze canke baraduhenda niko biri urugo nibanga rero hari banga rero uba umaze kwatigwamwo ubugiyemwo abandi bose barabikubahira sinzi ko uravyumva hari gihe umuntu ashikirwa n'ibintu kazama ngo je ndi umugabo mfise umuryango bisigurike arafise naho atanga amategeko bose bakagira ku rutonde rwiwe rero avuga ati ntashobora kumurengera rero iyo umaze kubaka ubwa mbere mu buzima uba uri stable uba uri umuntu uri ufise novuga adresse physique
nturi wa muntu ajana n'ibije vyose n'ibihita bafise ahantu baza kubarizana kaserugo urumva rero muri ico gihe abantu barabikubahira kandi bigatuma hari ico bita statut sociale urundi rwego bagushiramwo batabara bagushiramwo kuko kenshi ukiri umusore abantu ntibakubaha wanumenga urumva umuntu ajanwa n'ibije vyari vyo vyose kandi nta gaciro baguha ariko maze kubaka naho harakane gaciro kiyongera mugabo ako gaciro nako nyine barakagwanira kuko ntibisigura yuko abubatse bose bubahwa kumwe none nimba wubatse wirigura boregwa ukagwa mwibarabara ukisobako ibiki baza barakuburuta bo nta gaciro baguha vraiment mugabo ngiye uri umuntu wiyubaha vraiment hariho n'izindi ngeso utagiramo abantu bari kubahira yego Cishado hari ikibazo je sindakunda kumva abantu bakikubaza nike kintu cakugoye mu mahitamo yawe kugira ngo ushinge urugo Shangoye mahitamo uriko uravuga mu bijanye no kuresha bo je naragerageje abakobwa kare nakunda abakobwa bavyibushe cyane abexe bitwa ko abexe banje bari bavyibushe yego navuga kuko nari muto nitwa ko navyibushe cyane sinarenza ibiro 50 ico ni kintu nakurikirana cyane gose navyibushe narengeje urugero by'abari 52 ibiro sasa rero navuga ati oya abantu bakunda kuvuga ngo akazu gato niko karya ubwatsi cyaga twara ubwatsi bunini bandi bakavanga imboga ntoyi plutôt imboga ntonto izo zirya ubugari bunini cyangwa umusigo bumane uba bunini iyo migano urayizi hari imboga bita umugara sinzi ko umugara urazi abari dukeyi mugabo turari maguru ubugari yego bwinshi sasa rero jewe navuga ati kora ndi muto sinozana umukobwa canke umudamu canke nzendeshe umukobwa muto reka ndondere jiga nini ku buryo turi kumaze gati ga petit vraiment karihanga gasiziyumviro ebana bikomeye vraiment abaex banje baba bavyibushe ku buryo duhuye n'abantu bati we piti urihanga abo bantu ubona uzobashobora ukoze kwiyahura mugabo igitangaje nuko abo bantu banini byarangiye bose ata muntu numwe bikunze ko dushobora kubana bivanye nuko bampe uko jewe uko nakuze mu twakundanye bose nta muntu nigeze manika ibiganza ngo ndaguhevye mu ba ex banje nta numwe za muri comment avuga ngo jewe warampevye nta numwe nahebu nibo bategezwa gufata iya mbere bakampeba kandi no mu ruko kumpeba naratanga umwanya avuga ati subira wiyumvire neza turabe nimba aho bitagenze neza tubishire ku murongo nibuka jewe nagenda abona nitwa ko noba nafashe ingo yo kubaheba haba heze nka 3 mois canke 5 mois ndiko ndasubira ku murondera yewe yarafashe ingingo avuga ati urafashe ingingo nanje ndafashe ingingo kandi iyi ngingo mfashe nta gusubira inyuma ndayifashe butakigaruka kandi uzicuza bo urumva yego benshi barayivuga mugabo sinova ngo ndashima kuko mu ba ex banje bose kandi bo reka ndabashimira uwo mutima bose baragarutse kunsaba ikigongo bifuza ko twosubirana nanje bitagikunda namaze gufata iyindi ngingo rero maze kubona mu bavyibushe ebana tace ndahanovye reka ngende kuraba muri bamwe bato ndako ejo nzohanova muri bato rero niho nakuye umudamu turi kumwe gushika no munsi Imana ishigira inverse mudamu ba muto nanje nsanga ndavyibushe ubu nanje ndiko ndapambana ndako nosubira nazataye n'ubwo bigoye biragoye gusubirana ziriya taye Cishado nuko kariyere yawe rero sasa niyo dushaka twinjiremo uraje cyane cyane twatangiye kukubona muri comedy mukinana na Mutima le comedy kariyere yawe yatanguriye he yatanguye gute bo novuga yuko byahereye mu bintu tutazi nkuko nigeze kuba ndabivuga n'ahandi bivaye n'umuryango umuntu je ndi mu bantu bakure mu muryango uciye bugufi umuryango utari bo sinova ngo utari wifise mugabo iyo kenshi umuryango uvuye ku plutôt urugi ruvuye ku nzu imbeho umuyaga ibihuhusi byinjira byinshi ngomba kuvuga iki je nabuze papa wanje nkiri muto cyane ntaratangura ishuri rero nigo rwarurugi rw'inzu
canke niwe yari novuga yari role model mu muryango yategerezwa gukurikirana ubuzima bwa famiye tukabaho neza. Rero vyatumye ubuzima buhinduka, murazi kenshi umuntu abuze umuvyeyi ubuzima burahinduka bivanye no kungene usanga umuvyeyi bari tuba twiteze ko vyose. Vyatumye ubuzima buhinduka canwisanga ndi umwana akiri muto agiye kwiga kurondera ubuzima guca amafaranga. Natanguye rero gufyatura amatafari nkiri muto, ico bita kurya amaga, urumva babikoza cyane ibintu. Ego rero nshankurira muri ubwo buzima. Rero muri ico gihe tuko turafyatura amatafari twategerezwa kwaba abantu twuba dufise morale, tumwa dutera inkuru kugira kuko byari bikorwa byaruhisha kameme. Rero twaguma tudoberana cyane udukuru kugira ngo tugume turi motive dufise morale dukore cyane uparvene gufyatura amatafari menshi kugira ngo ubuzima babandanye. Hambavu y'ivyo rero uko nari nakuriye mu muryango rukristo ko papa wanje ari pasteur, nkaza ndagenda ryari itega kugenda gusenga muri Sunday school. Rero muri abantu basenze canke no basenga muri Sunday school rimwe na rimwe kugira ngo abana uri kurabigisha bakurikirane cyane baryoherwe canke bagukunde, kuko hambavu y'ivyo narabaye umwigisha w'abana imyaka itari mike. Bitegereza ko uri umuntu atwenza, umuntu ari funny, avuga utujambo twinshi agira utuntu kugira nagume baryoherwa. Rero ugiye gufata bwa buzima bwo gufata amatafari n'ivyo byo mu bana nyene, kuba umwana nyene ashwashwanutse mu bandi mu gukina udukino, twanakuze muri ubwo buzima. Ariko hambavu yaho nyene nari mse nimwe yo gutekereza sa hariho hose nava kuvuga ngo ibiki nisanzure. Rero ncankura muri ubwo buzima bimeze uko. Hanyuma kuko nari muri eglise turagira umugwi bita Light of Angels team, nari ndongoya nawe twahuriyemo na mutima yanje nsangamwo. Turabandanya numva twafata nk'ivyaho nyene byo muri eglise gukorera Imana. Rero umuntu agiye kumenya ko ari kariyere tala ikomeye isho ivuyemo, amaze kwisononura novuga maze kuja muri kaminuza ya Burundi. Nuko muraje muri kariyere, murakoze ibintu bitangaje we na mutima, murakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru. Kuri mwebwe byabahizine izihe mbaraga, ese mwakiye mutangura kwiyumvira gukora iki mumaze kubona yuko ivyo bintu mubishoboye? Bwa mbere bwo twatahuye ko ari ubuntu Imana yatugiriye, kubera ko twarabisengeye cyane. Umuntu avuga ngo twabisengeye muri ko radukurikirana akabona umenga ni inkinamico. Mugabo jewe ubwanje ku giti canje nibuka ko nahora mbyuka mu ijoro minwi gasenga, ko bivanye n'umuryango nakuriyemo, kubera ko twakoze turi abantu twizera. N'ubu umuntu acasenga gasenga ati Mana dushikane kuri iki, Mana dukorera ibi. Rero vyinshi Imana agira bikora. Ivyo rero vyatumye umuntu aha agaciro ibikorwa ariko arakora, kuko kare twabifata nk'ibintu byo gufyina. Mugabo ubu ntiturikire muri ivyo bihe byo kwifata nko gufyina, ko vyahindutse akazi, ivyo bidutungiye imiryango. Kuko wanashima amashuri nize diplome mfise ya kaminuza ya Burundi, siyo novuga imbeshejeho no munsi. Mugabo bimwe mu vyo nize biramfasha mu gutuma akazi ka comedy ndagakora neza, na cyane mu kwandika amwe mu comedy ajanye n'ivya societe ashobora kwigisha societe dusanzwe tubayemo. Chishado bisakabazo kamatsiko, abeshi bavuga ngo Chishado na mutima ngo ashobora ko batagikorana, ngo Chishado na mutima ngo baratandukanye, kandi bishobora kuba ari byo kubera ko tumaze imisi tutabona igikorwa gishasha hagati yawe na mutima. Ese umubano wanyu umeze gute no munsi? Ivyo navyishuye inshuro nyinshi nijyanye nagenze atanga Chishado na mutima n'abavukanyi, nkuko uwahora ari papa wa Chishado atakiriho no munsi yari umuvukanyi na se wa mutima. Rero urumva niragira ku bavyeyi kutagikorana nta ngorane nimwe dufitanye na mutima, uretse ko
ejo canke hirya ejo ni nkuko nanje nshobora kuvuga ati reka manze ndabire hariya naho ingene bimeze nterera urusenga hariya ndabe hariya naho icovayo hanyuma abandi bakaca barabandanya ivyo bikorwa none bizoca bisigwa ko ari cyo dufa canke ibikoya naho rero wewe ubu no mwanya araca ari occupé cane gose n'ivyo burimyi urumva nivyo akora cane kandi ntiworima urimiye amahegitare n'amahegitare mu ntara zitandukanye hanyuma ngo cubifatanya ne bino bikorwa byo kwamira mu shooting kandi utegereza kuja hirya no hino intabire kuraba ko abakozi bagiye kubagarira inuze indimo kungene biko biragenda urumva bitandukanye naho rero nivyo biko biratuma no munsi tutariko turabonekana hamwe kuri stage navuga mushanke mu video atandukanye ya comedy sino umubano ni mwiza cyane kanatsinda nta nico twofa ego afisa kandi kabazo k'amatsiko keshi dukunze kubona Mutima aganira cyane na Nyakubahwa umukuru w'igihugu kandi tuzi yuko wowe na Mutima mwarakuranye mwatanguriye rimwe comedy uno munsi Mutima ageze kuri level ashobora kuganira na president ageze kuri level ashobora kugenda gutemberera umukuru w'igihugu ageze ku rwego ashobora gutera inkuru n'umukuru w'igihugu ariko Cishado tukaba tutamubona nawe baba bari kumwe cyane na Mutima ese inkuru gute wovuze ngo atanga ngo uri kuvuga ivyo wabonye cyangwa uvuga ivyo nakuri rezo sose tumaze kubona kenshi ku marezo sose kuko umukuru obo ubwa mbere bwo Nyakubahwa umukuru w'igihugu n'umuntu afise novuga amabanga menshi y'igihugu amufatira ibikorwa vyinshi bisigura ko uko iyo we wari bivuze mu cyumengana vya bindi umuntu aciringa no mujama we wa blaga nyene biki ego mugabo turazi yuko Nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umugenzi w'ugwaruka ego na cyane kandi ashigikira ugwaruka rukora atera intege ugwaruka rukora rero kenshi ivyo mbona nuko bayaga hanini iyo bari ariko bahuriye na cyane no ndavuga ku bikorwa asanzwe akora mu kumutera intege kugira ngo arusheho kubera navuga icitegerezo urundi gwaruka ravye nko la fois passée urabona yuko bari bahuriye mu ndimo ayagiye gusoroma ibiraya kwimbura ibiraya baraheza barayaga mu ntumbero kugira atera intege urundi gwaruka gukora cyane yego naho kandi urumva ico mugomba kumenya no ko Mutima numwe mu barongozi ba timu Mutima yari hejuru rero urumva igitugu kirakora ntigisumbi zose kandi inyundo irakora ntisumbi yujuje no kuvuga Mutima ndamufata nka mukuru wanje ubijanye na comedy kuko ari nawe yampamaga akavuga ati ngo dukorane ngaha ivyo ndabimwubahira kandi ndabimushimira hanyuma nawe akanyubahira kongera kanshimira nk'umwe mu bamwigishije comedy no kuvuga ni wowe wamwigishije comedy Mutima no kuvuga jenje nigishije Mutima comedy ansanze muri eglise muri Light of Angels team muri uwo mugwi ndamwigisha bivanye no kongera numva na yaratinya wanashima ndakreya kugira ngo dushobore kuba nawe hari ahantu yogera mu bijanye n'ivyo gukina yego hanyuma nawe kuko mbaze kuba focus n'ivyishure nawe yamaze kuduma kuko hari ivyabaye bituma ibijanye no kubandanya dukina muri eglise birahagarara we rero amaze kuza mu bijanye na entertainment amaze guhura na Pastor Bagenzi nyene Indundi TV bakavugana ibijanye no ko hobaho gushiraho umugwi wo gukina ibijanye na comedy araheza araduhamagara naho rero nanje ndamufata nka big brother mu bijanye na comedy mu bijanye n'ama entertainment bijanye na YouTube Facebook n'ibike nawe yaje kuntangurira muri aho rero urumva bisigura ko arafise aho yiwe yaramaze kugira ngo tutari bwagere ego naho akandi kabazo kanje mwino misi hari umusista mukirana cyane yitwa Alice ese ibintu mukina hagati yawe na Alice umudamu wawe nta kibazo na kimwe bigiraho bose Alice wenyene wo kurikiranye hariho n'ubundi no bivuga nka mushasha bitwa Diamant ko dukunda kumwita kuko amazina yawe ni Diamantine nta kibazo na kimwe nta ngorane nimwe umudamu wanje bimutera kubera yuko
arabizi ko ari ko kazi nkora Okay. kandi hambavu y'ivyo arazi ko atari bwo buzima bwanje inyuma ya kamera. Okay. Arabizi ko ndi umupapa yiyubaha, umupapa yisonera kuko ni gake mu buzima busanzwe uzombona ngo ndiko ngo ndakwigana ngo n'igitsina gore. Rero ndashaka kumenya Alice ninde kuri Chishado inyuma ya kamera? Ndamufata nk'umusista. Yego duhejeje ibikorwa vya comedy umwe wese aja mu buzima bwiwe kurondera iminyuro kungene ubuzima bwo bandanya rushaho kubaho yorushaho kugira ikindi kintu yinjije. Ibisigaye ni kurondera nati gute bimeze gute vyifashe gute ni sawa bimeze neza nta ngorane shaka bati bana brother si hezwa ramuntu na vemiri biki canke ibintu nk'ivyo canke hari kiraka cabonetse kijanye no kunuko ebana cyabonetse nuko muzoze n'ivyo. Okay. Yego buri muntu wese cyane cyane ku bantu baba star baba baragiye barahura na challenges zitandukanye. Nihe challenge Chishado yigeze guhura nayo ikomeye muri kariyere yiwe ya comedy? Bo sino bishira ku munzane ngo ndabishobore mugabo ama challenge yo muntu agenda arahura nayo uko bukeye uko bwije kuko jewe ndi umuntu wa mbere ntigira faking life. Kubera ko na faking life numva ko mpana ama challenge menshi. Urumva hari abagomba ko no baho ubuzima nk'ubwabanaka kandi nanje ngomba ko baho ubuzima bw'iwanje nyene. Urumva kuko jewe bo harababona nibereye ku kinga niko ngira ku kinga ewa muhungu bakavuga ibi bamwe tugahurira muri bisi bakavuga ibi. Urumva ayo nama challenge umuntu agenda arahura nayo mugabo je ivyo ntaco bimbwiye jewe nibandaniza ubuzima bw'iwanje ko ivyo uvuga byose ntibiza gutuma ibikorwa nakoze bica bibanile ngo bihande nite. Hambavu y'ivyo mu bikorwa twagiye turakora hari ama video twagenda turakora ugacu usanga agombye kutugira kwingaruka. Yego bamwe bakagomba kudufunga kubera aya video twagiye turakora. Nimba atari banga nihe video mugeze gukora igaka kubafungisha? Zirahari hari nka video twakoze nigarura mutima yigarura mu rusengero ndi pasiteri. Hari video twakoze ndiko ndavuga ibijanye ni mutima nagiye koresha umukobwa wiwe muhira. Sinzi ko iyo video ndashaka yego ndiko tuvuga imwe mu ntara z'igihugu cyacu Burundi. Urumva babifata muri we itariyo hariho na jewe iyo yose ndiko ndayivuga izina kuko ibindi hariho video nakoze. Urumva bo yo no kwifata na shembe ndanayifuta kandi ni amwe mu novuga mu video yagiye arakundwa cyane n'abantu kandi novuga yaba yarimo ubwenge n'ivyumviro bikomeye. Yego mugabo kubera ko abantu dutahura gutandukanye yego kandi bise no kwemera gutandukanye guca ibintu tubifata muri yindi way umuntu akaca fatira. Urumva akaca fata akajambo kamwe yego ntafate lo context en general acafata wika kandi kamwe kugira ngo akugirire nabisha nka gutsindeye. Rero ayo ma challenge amwe aratwigisha yego kunge tugomba kwitwara mu buzima. Okay. Yego nimba atari banga mu ma video yose wakoze niye video uvuga ati jewe ino video niyo yatumye jewe Chishado mbona yuko nkomeye niyo video nkunda mu ma video yose twakoze? Oya kandi ata muntu akomeye abaho kuri inose. Jese nkomeye gisata cya comedy urakomeye. Si nkomeye ndi umuntu asanzwe cyane gose. Oya vrema imviriza ngubwira impamvu mwebwe niko mubibona jewe siko ndabibona. Ngenda kubwira impamvu ukomeye. Abantu benshi warashima n'abakinyi ba comedy aravuga ati mana nkamwe mpaje nkamera nka Chishado nkageraho Chishado ageze je ndabona vraiment wowe nkoreye igitangaza. Niyo mpamvu rero wowe ushobora kubutabona kukomeye kura ko bavuga ngo wambaye kirezi nabona ko cera ariko twebwe nk'abantu bagukurikira twebwe nk'abantu bone ibintu ukora urakomeye kubera ko ufise ikintu kinini umaze kubaka. Ntihagira umuntu yifuza kumera nka Chishado vraiment kubera yuko bimwe mu byo muhura navyo. None we ntushimwe intangweze? Urumva ndayishima. Urumva ndayishima mugabo si nkomeye ndasanzwe. Oya bo kubera yuko impamvu mvuga ngo si nkomeye ndasanzwe kuko igihe nico novuga gikomeza umuntu. Rero ikino gihe ejo kizokomeza abandi.
nakaryo novuga Imana yampaye ni opportunity Imana yangiriye n'ubuntu amfite reka nta buhinga none ko atabintu ngo urumva ngo vy'ibitangaza ngo bange ngo ibita urumva umuntu abikora uko nyene mbe nagomba ndakubwira mu ma video twama dukora agashika kure nama video twama dukora mu gufyina video nyinshi zagiye zirakundwa ni video twamye dukora twarusha tuvuga ati reka dukwize ca giti cyavyo bategeza gukora bihere no muri twarusha nizo video zakunzwe cyane video twitwa ko twari twafashe umwanya zimwe z'ubwenge tukazihera izigeze zikundwa ku rugero twebwe twabona nko ngo ndanditse vyabona ngo iyi video ngo izogenda gose oya vrema rero ni ibintu ndakubwira ati n'ubuntu Imana igira ante itugirira ego c'est vrai hari umuntu avuga ati bana jewe nogeraho uko Cishado imeze ibiki urumva ibi senga Imana senga Imana izagushikana ko na jewe haraho ntarashika nifuza gushika ubundi ndacasenga Imana Mana nshira inzira Mana mpivyiyumviro bibereye bikwiriye Mana mpuza n'abantu babereye bakwiriye akwiye kumfata kuboko ngashikaho nifuza gushika nimba atari banga utubwira iyo video niyihe uvuga ati je no video kabisa niyo video yatumye tubonekana mu gihugu canke video yaduciriye inzira bo yaducini vuze ngo yaducini video ya mbere novuga yamenyekanye ni video ya mbere natanguye gukina nyene yahise imenyekana witwa nde Cishado remera kubatizwa ijyanye nimba uyibuka yo kubatizwa yego ndayibuka hariho video je yanyu nigeze gukunda nkuko murabaza isanduku we na Mutima bashabwiye ati rero burya wa muntu arakize iyo sanduku nimuyireke ngo yaye ngo vyonderayo ngo turagucorera ijya video ninde yazanye kijya ciyumvira bo kubera ziri mu ma video ya kera biragoye kumenya ngo wazanye iciyumviro n'uyu kuko rimwe na rimwe kiriya gihe twari dufise ntuze umuco wo kwicara jewe na Mutima nkazana iciyumviro akagikomanta ko kavuga ati twokosoye kutwagira ibi akazana iciyumviro nkamubwira ati twogira uko twogenza uko rero rimwe na rimwe iyo umuntu aba muri ko murayaga vyumva kanaka hari gihe haci haziramo ikindi ciyumviro kuko ugiye kuraba video z'isanduku simwe hari yindi nabonye hariyo kubaza isanduku hariyo twajanye isanduku musanga hapfuye umwana hariho yisanduku nsengero umuntu bikanka kwazuka kacazuka kanyuma nari nirutse hariho yisanduku turi ku ntuze ku kaburi abagore bariko bararira hariho yisanduku Polisi yafuye hanyuma akazuka gasanga abantu yasavye ubufasha kiriho ntabwo bamuhaye urumva zisanduko ko ari nyinshi rero nuko ivyimve bigenda biraza umwe yazanye imwe yisanduku ndakazana kindi ciyumviro basanga ivyimve bibaye byinshi yego Cishado uno munsi novuga ngo uri kurisumbura uri kurakura ese uri ko wubaka iki kugira ngo comedy kugira ngo Cishado ntituze twigire kandi twibagira izina ryiwe muri comedy ese hariho abandi bana uri kurigisha hariho ikindi kintu kurategura ku bana bakiri bato kugira ngo abazi bakure bafise novuga ngo ubumenyi kuri comedy bo bwa mbere Cishado no muri ho mwamwibagira gute kandi ha ama video azoguma reka naho nogira ama video azoguma ama video muzoguma muyabona rindi ahubwo avuga ati ubumenyi ufise canke iyo mpano hoba hari abandi uri kurayishira hamwe nanje nivyo voilà nico rero sino nigihe nzo ntakiriho muzovuga ati uyu naka rest in peace ntakiriho yagiye hanyuma hambavu y'ivyo yego ndafise abantu banconsulta bandondera twashaka kudufashe turashaka kudushigikire yego hari abo mpora ngenda mu migwi yabo bantumyeko ababwira ati mu bigenzo ku migenzo kuko abantu benshi bifuza yuko boca batera imbere mu mwanya umwe ugasanga umuntu atanguye ivyo gukina no muzi washagomba ngo atangure ngo kuvuga ngo oya reka navuga ngo yuzuri ingovye natwebwe suko vyagenze atwegeze kumara nk'ikintu c'imyaka 2-3
dukora video zacu ataho zishika tumwe ati Imana basi tume turonka na 1k mu ndwi urumva wewe urakora no munsi ikiganiro karonka no ku munsi ayo mavyuzi amajana 3 ukacuja ngaho kidoga ngo uronse dukeye kandi ari ugitangura uronse views amajana 3 mu gihe twebwe twamaye indwi yose tutararonka n'abavyuzi igihumbi mugabo urapavenye kuronka amajana 3 ku munsi mugabo uri kuridoga nuko widoga gute ntumva we kuri igihanganga ahubwo kuko nimba uno munsi ukoze ibikorwa ukabikora neza ukaronse views amajana 3 wa muntu abo bantu no kuvuga abantu amajana 3 wamaze kwigarurira imitima yabo abona abantu bise nk'umutaye bazokwama baraba ivyo bikorwa bazobwira n'abandi bagenzi bati kwikirana naka ari ibintu byiza ikorage umva babana amajana 3 bise abandi bagenzi amajana 3 bandi amajana 3 bazobwira bashobora kuganyamo nk'abantu 100 nuko bigenda biraduka kuko ibikorwa vyiza biri promoting ubwavyo twebwe ntitwamenyekanye kuko bera mu interview menshi twakoze ugiye na kujumlisha guteranya ama interview je maze gukora gushika no munsi nta nama interview 200 ashika muri career yanje yose mugabo ibikorwa byo nyene vyari brandings biri promoting abishika kurundi gwego naho rero bisigura iki ndeko ndatera intege abantu bagitangura naho zoba vyuzi 200 ntuzigaye kuko nabantu 200 bemeje we kukuraba batari bakuzi kugira ngo bakumenye rero ndaba benshi nivyo nama ndababwira bagende bukiye bashira amaguru hasi ego rero urumva muhanda bafasha mujanye no kungene bagomba kwandika ibintu by'ubwenge ibintu ejo canke ejo bidashobora gusiga image mbi muri society bishobora kugira ico vyigishije ego no kubafasha gukina uretse kibazo gikunda kuba hanini benshi bama bifuza kuza muri timu mutima bacashaka kuza muri timu mutima naho hari imparugo biragoye kuko urumva ubwa mbere bwo bw'impamvu muri timu mutima ntabemerera twebwe nta ma repetition tugikora n'umwanya sikirenga urumva twebwe nkobo turavisa kanya turafata ko umuntu akandika video hanyuma tukeze tukazibaganiriza abo duri kumwe abakinyi hanyuma nkababwira ati bana muzuze mwibangikanije ibikoresho ibi tuzohurira hanaka bakaca baza kubera ko bamaze gukura kuko twagize ama repetition imyaka myinshi urumva mukora kuko urumva ubuzima bwacu tuba tubayemo twebwe ni comedy ndakubwira ati wewe umva nibi yego twagiye yego kuko benshi muri timu mutima bakaze kuri freestyle apana ivyo mubona ngo ku makamera canke oya kuri freestyle urumva duhoye dufate ngo tugana nko muzama sanzwe canke tugahura ndi nko muri mwirigara n'abandi bantu babasera turi mu nkuru neho rero uza kubona ubukari niho ubona ubukari bwa mutima niho n'ubukari bwa Cishado bwa Alice bajya abandi yego canke tuko turakinisho bita amatheatre interactive kuko sindi muri timu mutima honyene ndafi sindi imigwi ndiyemwo nkubonda ndi no mu mugwi ukinira ikigo seruka yego iganye ibintu bijanye abantu bafashwe ku nguvu amabafatiye ku bitsinda byo bita ama BVG plutôt ama VBG violence basée sur le genre turatuzunguruka intara zitandukanye dugakina mu masoko tugakina ku mavuriro plutôt mu mashure mu makartie atandukanye tuko turigisha mabi afatiye ku gitsina niho rero uza kubona freestyle iri neza ukungene umuntu abe ko acting ibijanye n'ibintu vyo mu buzima busanzwe rero urumva rero baba bashaka kuja muri timu mutima batoya biragoye bivanye no kungene twagira repetition kuko bizongora kungene nzo gutegura ugire ku rugezo rumwe nugo Alice ariko ugire ku rugezo rumwe nugo Job ariko Eco Spatio canke Boris urumva kuko ubu gitangura ndakubaza ati hakaba hariho timu muri imwo ndarondera umwanya nkaza hanyuma ibisigaye umuntu akaba forma na hanyuma ikindi nkababwiye ati twebwe nk'igitsina gabo cyoco biba bigoye kuko no munsi hariho jewe hakabaho Joba hakabaho Eco Spatio hakabaho na Boris no kuvuga turi bane abo bantu bane rero urumva ni benshi ari igitsina gabo gusa mu gihe mu badamu dufise umudamu umwe Alice wenyine ni mama Soso
tukaca tugira na Alice umukobwa urumva ubu haraje undi mukobwa gira kabiri yitwa Diamantine canke Diama bariko baragira concurrence na Alice nukuvuga bahuriye kuri scene umwe wese atanga novuga ibimurimwo byose urumva bameze nk'abantu bariko barahiganwa mugabo mu buryo bwiza natwe ko turabango turi bane turiko turahiganwa urumva rero guca kuri abo bandi bahungu bane bari basanzwe baharuje urumwe biba bigoye urumva nk'ubu dukene undi mudamu aza kugira ngo ahiganwe na Mama Soso rero wewe umva kutabazana ngo muze muri timu umutima ntanziga ibiremwo ni kubera yuko umwanya tuza kubakoresha abari ubugize ntubugoye naho rero kuba bantumye ko haba ama repetition canke ibiki kuza kubafasha ndagenda ivyo ni bimwe mu vyo ndiko ndagira ante ndinvestisa ivyiyumviro ubumenyi bise muri ivyo bikorwa na cane mu bariko bararuka. Chishado hano mu gihugu dufise abakomediye benshi bo ku rwego rwo hejuru, ndashaka kumenya kuri wewe nk'akaroro hagati ya Mutima na Kigingi ubona ko ari nde mukomediye abizi gusumba uyundi? Ivyo bose barabizi kuko nta bato iraba. Ndiko mvuga kuri wewe ugerageje kubaraba bose barabizi ko umwe wese arafise fan base imweme ariko rero ndiko mvuga kuri wewe Chishado agerageje kuraba Mutima mwarabanye muri timu Kigingi muramaze gurira kuri stage muri Kigingi Sama Mutima twaramaze guhurira kuri stage iyi Mutima mwarakuranye uramuzi ugerageje kubaraba bagiye abantu babiri ninde muntu ubona azi comedy afise caractère za comedy cyane gusumba uyundi? Nabikubwiye yaba Kigingi afise caractère za comedy kuko ubwa mbere bwo Kigingi novuga sinovuga ni legend muri comedy niwe yaduharuriye inzira niwe muanzirisha wa comedy stand up ha mu Burundi niwe yayitanguye gitugurekira ko ntigisumbizo turamwubaha no kuvuga ngo Mutima nibisigura ko hatoshobora kubaho uwundi ashobora kubikora neza gusumba Kigingi canke Mutima canke Chishado kuko no musi none son excellence president de la République ntiyaciye mu ishure ntiyize none hafise abamwigishije niko bimeze rero mu buzima urumva hari akaryo umuntu ashobora gushikamo agashika ku rundi rwego rero sinoza kuvuga ngo nakano wa mbere ngo nakano wa kabiri biko turubahana bose barabizi kuko yaba Kigingi arubaha Mutima muri comedy kandi yaba na Mutima arubaha Kigingi muri comedy no kuvuga umwe wese aratanga heshima kwa mwenzake. Kuko twebwe si muri vya bindi ngo vy'indirimbo ngo nakango wewe ngo ngaha imwe twinza abantu vya bindi ngo urumva ngo nakango ni wakomeye ngo amazana ivyo ntibibaho muri comedy nico gituma nta bintu vy'amabifu ba comedy biba none wozana sigura ingene wozana amabifu abantu batwenza none wewe uragiye kuri stage uteye inkuru z'abantu baratwenze nanye ngiye kuri stage nzanye inkuru z'abanje abantu baratwenze none ucuvuga gute ngurumva ngo naka ngo natwenze no l'essentiel nuko tuzana ambiance mu bantu Chisha uno mwaka dutanguye jingirageje kuraba kabisa uriko ukura ku murindi uteye ubwoba ese nikiye kintu uri urashaka gushika ko kugira ngo uno mwaka uze guhera ico kintu wagikoze nikiye kintu urategura gukora uno mwaka kugira ngo ntuhere utaragishikako kubera ko ongerageje kuraba umengo gukora cyane gusumba uko wakoze mu kindi gihe? Turiko turiratapa turiko turagerageza gukosora amakosa twakoze kuko mu mpera z'umwaka twarigeze kuba tubaho amavideo ateko rasohoka rero izo nguvu tutakoresheje kiriya gihe turiko turazikoresha ubu kugira ngo ikibanza novuga twari twatakaje tugasubira inyuma mu bijanye n'ibikorwa vya comedy dusubire kuri rwa rwego rwo kwamaduha umunezero abakunzi ba comedy mu Burundi ntibasubire kutubaza ngo mbega ko tutakibabona batubone kenshi bavuga toya vraiment mwarengeje kuko naho rero tuko turakora cyane vraiment sino harira kuko turafise video nyinshi zihari hari n'izitarasohoka
hari n'izitarasohoka vraiment kuko hariho izasohokeye ku ndundi n'izagiye zasohokeye kandi yo macano ego mu gihe twari turindiriye ko zisohokera ku ndundi zisohoka naho hanini ego kugira ngo umunezero abantu bashikire kuko wewe ushobora gukunda iyi uwundi agakunda iyindi kugira ngo rero bose bashikirwe mu butandukane bwacu. Urakoze Cisha turiko turagana ku musozo w'ikiganiro cacu nakahe gakuru wodutera nk'umuntu twenza bo izo numwe yasanaje gutera inkuru antoka mu byo navuze hari vyagutwengeje ahubwo igikuru no tanga novuga impanuro ku bariko baratangura bino bikorwa vya comedy kwinjira muri cinema ubwa mbere bwobwo bakaba baje biteze ko baje kuyora amafaranga nkuko tubizi abantu ngo comedy ngo no hano honyene ngo asigaye amafaranga gasanga twavuga ivyo ngo muri filme ngo hano ngo huzuye amafaranga ibaza ko namwe bwe mubizi yuko atari bikorwa vyoroshe ni waza washize imbere amafaranga ni waza washize imbere amaronko bizorangira atavyironse birangire wiyomoye ugiye abantu benshi bamabandondera ngumviriza ngo tubona ngo page ngo yakuze ngo tubwire ngo Facebook ngo irahemba ngo ndavyumva ngo Facebook ngo irahemba ngo amahera ngo irasuka ngo bimeze gute urumva hari abantu bafise ayo makuru yo ngo YouTube ngo urumva ngo n'amadolari gusa antukana mwe nibaze ko mpuno nkamenshi urumva kugira ngo baze biteguriye gukora ego irahemba reka mvuge ko YouTube irahemba Facebook irahemba ayandi ma platform yose za Instagram za TikTok sevre zirahemba magabo zirahemba ndabusubiyemo zihemba umukozi yakoze cyane apana byo vuga ngo kuzo bunyene ngo gomboce wimbura oya vraiment ni ibintu ukorera kandi vraiment kavuga ati bino bintu nabikoreye ivyiyumviro umwanya n'ubwenge ukamanza ugashiramo n'uburyo bwawe kuko bavuze kumonetiza umva ko hari akantu za gutanga ni ivyo rero abandi bazi yuko vyuza ari kuyora muzoze muyore vraiment ni nabyo ntamambwira abantu ngo none ngo samana ngo nago he vyuzi ngo amahera kumawira ati genda nawe wajya amahera wa mpaye ugenda uyarote uyakure kuyaje canke yazane tuyasangira canke ambwira ati wo mpaye muri vyuzi yampe muyagaragara ayo wamaye muri vyuzi ureke ko nubundi ubugiye kuraba hagira uryohe gutwenge Cisha ndagushimire uri umuntu mwiza kabisa witanga ugaheba umwanya wawe kugira ngo tumara akanya nk'akatuganira nje ndagushimiye bivuye ku mutima ego murakoze cyane hanyuma je ukomeze karaktere yanje kungene meza abanze baranze yo nemeye ko ikintu ndagikora gituma giteba mugaba nkazogikora tu merci kabisa mvuze ko kidashoboka naho ntigishoboka nuko abo tuba tubanye baranze ngene nimereye niko rero nimereye ibisigaye mwakoze cyane mane bahezagira umugisha uwo mutima muze mu buhorane hama abakunzi basenga Media TV byo kuri turabashimira cyane kuba mubana natwe umunsi ku yundi atamwebwe nta twebwe atamwebwe nta Cishado nukuri muraba gaciro kuri twebwe ndabashimiye bivuye ku mutima Imana ibahezagire cyane.